Reka tube turetse indirimbo yanje nshasha ngiye gusohora kwanza tumaze tuvugane kuri kino Kiswahili hano. Bandugu ushobora kuja hano wibaza ngo urazi ururimi neza, ariko iyo ushitse niho ubimenya ko atakintu na kimwe waruzi. Video gani? Karika kutoka kule na benki. Kanaenda wapi? Rindire nyumvire kino Kiswahili hano. Nabakia. Nakuwa kama bubu. Mungu wangu. Kwa tatizo ni kwamba hiyo hela wanakufanyia kwa mtu ambaye wewe hujazoea maeneo haya. Wakikwambia hiyo pesa ndo inakuwa rahisi kuitoa kwa sababu unakuwa hujui. Okay. Lakini mimi napajua unanibebaje? Mvisa kwa Kiswahili twese bambwiye. Nishwe okay. Kandi navuye muhira ndiko ndavuga Kiswahili cha shitse cyose kicakira kama suye muhira ndasubira ndakivuga. Ingiye mvuga Kiswahili cha nyuma navugiye hano. So sorry. Nimechoka sana. Pole. Bana kudai. Kasalama. Safari yangu ilikuwa ngumu. Pole. Kiswahili changu hakiko vizuri sana mwanzo. So bitewe na challenge nagendagira cyane ko ibikorwa naringiyemo byansaba kuvugana n'abantu cyane, za kwisanga tarurimi nzi even n'icyongereza nahora niyumvira ko nzinza kusanga sindakizi, nari ndakizi kubera ko ndakivugana n'abantu batakizi cyane, ngeze hano bakivuga ikirananira. Navuye mfashe decision yuko ntegereza kwiga indimi. Kimwe muri consequence nabonye cyo kutiga ururimi nuko utashobora kugira amahirwe yo kugira umushahara w'umuzungu. Okay, ndiko ndafina. Anyway, guys, urosa kanya mu buzima bwa misi yose ambavu yo gusenga, gusoma Bible, tugerageze twige n'indimi bizodufasha muri none tugezemo. Ururimi rurakenewe. Basi ushobora kutamenya Igifaransa n'Igiswahili n'Icyongereza icyarimwe, ariko raba kimwe ushobora gushira ku umutima wawe wose. Icyongereza kiroroshe, Igiswahili kiroroshe, n'ubwo Igifaransa kigoye cyane, ariko ugire ururimi rumwe ushobora kubamo fort cyane ku buryo ugiye n'ahantu bishobora gukunda, ingene ushobora gukora ibikorwa byakujyanye cyangwa ukaganira n'abantu bahari. Rero iyi video sinenda ikoze kugira ngo niyerekane, yari just kubasangiza buno butumwa. God bless you. Ndabakunda cyane, ndababwira ko mfite n'indirimbo yanje shasha igiye gusohoka vuba kandi ndabizi ko muzayikunda.